nimba ukene kugira iterambere kabisa menya yuko na mugenza wawe yuko inzara ubufise nawe bayifise ntanya gupfa ntanya gukira twese dufuru umuntu uyu kabisa umwe kuko urapfa ibintu kabisiga ewana urabona mu meteri imwe bashira abantu bamwe urabona abantu bamwe babandi nyene mutima gasore kigingi laure babandi nyene Eldafonse eske umuntu uzi yuko akorera muri departement y'umuziki akora muri ibintu bya yereka y'umuziki mwegera umubwira ati nkeneye ufashe promotion kabisa nimba ari bitanu bimuhe umweretse umutima mwiza urazi ukuntu abastari bacu bagara amaze moto urazi ukuntu abastari bacu bagara Jene musi ndashwana kuri Akam TV je ndashwana uzi gituma shwana abastari barakugara bakagura ko mbora renze bageze rero muri Buja Music Awards usanga bose ngo hero famille mufashe mu ntore inde mani jewe nabaye imyaka 19 ndondera kumenya ati Natasha nkeneye kumumenya mugase narifise amahirwe yego uravyumva indirimbo indi mu mutwe nazopfa nibagiye wewe ni wangu unyongera ingovo iyo je ndakubonye shanzo kongera se werindira mama yangu nzogera hivi wewe ni Natasha abona ningomene yambwiye ngo Natasha muyo musabika imbazi cyo kibazo hinge ndakubwiza ukuri mere niwo muvyeyi wa mbere kina comedy sije ngina comedy wavyo nka mubere kuko ukuntu yanwa itabi yari nyura esthétique ya Yesu bakozi ba Kabo TV ndabaramutsaho muri hose muherereye uri mu Burundi cyangwa hanze y'igihugu turakura mu kije ushobora kuri ku mugoroba cyangwa uri saa sita cyangwa mu gatondo ewana hose bugushikire turi no ku munsi wa Mungu turaryohewe cyane twagiye gusingiza uhoraho nabandi benshi mwagiye ewana musengere n'abatagiye by the way so this moment dufise umukome bandi batirege kunwe uravuze icyongereza inde this moment you know yes dufise kabarasa ni kabarasa ewana uri hamagara kunyumva wowe nubwo uvuga kabaraza nubwo uvuga kabaraza kabaraza ni kadushe ni cyaukonye ni poa yes no mutashinye kubaza na Kamo TV ni nijyambere ego vraiment oya nijyambere kwere kabisa nijyambere tukwama kuri Kamo TV icyo ni cyongereza the first icyo ni cyongereza Ebana mimi niko poa nashukuru Mwenyezi Mungu ebana ndameze neza cyane manu ratakase sana n'amafaranga yo mukamenge no mukinama urazi ko turonga amarundi tukironga Tanzania na marundi uraza abantu uranasa neza fresh ego vraiment kweli merci beaucoup papa sa neza muri kamera sana reka twaze tugomanya kwanzura mutsa abakunzi ba Kamo TV abakunzi ba Kamo TV ndabaramukije cyane amahoro y'Imana bane namwe n'abandi bose ko dukwikana bari Matana mu Kirundo Matana ndafise umukobwa w'umu ex agufitiye iryo pfundo Tuzi imisozi none nimba ati none nujya Mungu ndayishimiye Yusufu y'umupira Chago para gufitiye iryo pfundo bana umukobwa bamwita Esperance mambo poa narishuriraga amandora mvuga ati amaro y'Imana bane namwe hose muherereye muri kumwe na Justin Kabaksa no vati ko muri kumwe na Mr Kababaye nije mu diaspora mufisi uhari ya turabe diaspora y'u Burundi mukamenge mukamenge diaspora number 1 yes uko bisanzwe kuri micro ni Kodi Mr Black the first king from into the body and KMT bro metrend haje ni Polivara Polivara nyene turiho muri preza arakira nafasi kabisa niyo mpamvu twabahitiyemo kabaraza kabaraza vuga kabaraza niryo ryoroshe kubera ko kabaraza rifata abantu babakambwe sasa umujimu ubona baterikiga noneho bacayibo vraiment ndonga ibana yadeza deja nawe narinda kubivuga binaboneka oya barabizi kiretse gusaba abakunzi ba Kamo TV nyaribwo bimenyere cyane kuvuga ati katurondere mu diaspora ze kuri TV Kamo TV bashobora kuba batari bakoze ivyatari oya mugabo ntacu nibo bashobora kuba batanzi baramenye rero reka bakumenye by this moment right now no manda kisemaga abona mbega uvuze nde ni you are now right now ako kajambo gakoresha abastari bose bo mu Burundi mu muziki anagani kajeje nyene wateye kofi ku bantu batari kumenyereye
cyane ngaho kwa motive Kabarsa Justin Kabarsa niryo zina ry'abavyeyi yimeze ya Justin Kabarsa Justin ni zina ry'abavyeyi Kabarsa najyo jamaye mama kubera ko mama no muvyeyi wa mbere novuga ko ari we nakina comedy just ngina comedy mere no wakina comedy mama yangu yo uzitabi yanwa mere barangita namakuru arumvise ndamakuru mere yangu itabi kandi mere yaranwa kanuka mama ubaho cyane bre federesha we papa man ndabivuze live none araza kunkubita yaratubika itabi ndaki hinga ndakubwiza ukuri mere niwo muvyeyi wa mbere akina comedy sije ngina comedy wavyonka mubere kuko ukuntu yanwa itabi yari nyura esthétique Jegi hano ndagiheba sakandagiheba mani ujyana nkamwe muragoye mani nibutse esthétique mani yo kandi rero reka nyorere ndabaze mere yinagomba bivuga ndabihoze mani reka cyusa ndabihebe oya endere ya ya boss kabisa yes ku bantu batari bazi Justin Kabarsa cyane kuri aka motive ari naryo yambere tumamwe yego Justin Kabarsa ni muntu ki ya Justin Kabarsa novuga ati ni umukomedi mu Jumbura kabisa canke no mu bigo byo hanze kuko ndafise abafana bivanye n'ukuntu ndakora ndafise abafana batanguzwa na Prince uri no mu diaspora reka atanguzwa atanguzwa Prince Desa Sengani set wa Kamenge hajya mu gituro rego mvugira ibintu uzakabatsa kunyomora mu gituro so ibisigaye nabyo nanje nahezagiwe mu bandi bahezagirwa impano yo gutwenza novuga ati yuko ndabigira nk'umwuga ni nk'akazi kanje bivanye n'ukuntu ubuzima ko budutwara bugenda butukwita cross rero budusanga rero twisanze muri bino bintu rero nanje novuga ati yuko atabirenze kiretse gusa yuko fisemo akantu k'Imana kambere wana urafise niyo wabikuye ya ndafise nabikuye kubera ko umuntu wese naba abafise ahantu yagiye abikura ya Kabarsa twabafite amajambo abantu cyangwa tubamarira umwanya twumane muri vibe twatanguranye Kabarsa yabitanguye gute yabonye gute ko afise imana yo gutwenza urumva je cyambe nari umuguruguru ku ishuri man nari umuderangeri wa mbere kwiye kandi urona ndikunda deranje we bagufatiye mu ikosa Nari imwe nibaguhana. Canke wari mwe muri babana bavuga ati ngugenda ngo we ngugenda ngo umuvugishe nawe ngugenda ngo umuvugishe kaya jura kiyoka. Naho. Utangura ngo wewe. So by the way rero impano tu yagiragaragara bivanye n'ukuntu nakoze keshi kabisa. Kandi abarundi mukabana ndateye imbere ndabaye umustar akomeye nimuze mvuga ati ngo nijejo bundi nahereye kuva kera. Neza kugirire jaruzi baravyo. Oya nubwo bongera akajaruzi gusa mugana ko ndi handsome boy. Kabisa. Akangu kameze neza. Oya uvuze gute ni handsome. Ni handsome boy. Handsome. Navuze stranger brother. British aho ni. Iyo ni yaya niyo ngaho mu Bwongereza British ni handsome boy. Kabisa. Mga handsome boy. Yeah, of course. Man, murena bizi. Murena bizi. Aba diaspora bagutakatishije. Oya, mu diaspora. Saba diaspora utakatisha. Ahubwo umuntu atakata kubera ubwenge abafise. Uzi n'inzu yirirwa ku muryango. Do. Urazi cyawe rake. Rero donc tu nkashima Imana mvuga ati rero impano yanje mukiri mutoyi cyane. Kuko deja nakina cinema nkikira gapeti. Hajya atangukwa gitingo. Natangukina ndi umwana sana. Afite nka 9 tu. Ndayijanye. Uravyumva? Bangirisha zya systeme zo kuvuga ati uyu ni mama, uyu ni papa, uravyumva? Uyu ni umwana wo muri scene. Muga muri kano kanya ntushira mu bana uvuga ati diaspora ari accompagne. Jego sana bisi kibaza. Yeah, you can ask me brother. Je babona, je na mu comedy ndabona afise ubwanwa bro. Oya ni zina ry'Imana here. Oya uzobona gake. Ufise ikibazo iki. Oya niko dufise amajambo menshi. Gasore bayiri de force. Oya gasore rero ni natwenza rero gasore afise ubwanwa buringa. Gaso mumeze uko. Oya dusobanura iki. Oya urumva umukomedi gito batagira ubwanwa kubera ko dufise amajambo menshi. Niyo tuma tutaronka ubwanwa bukomera. Ega bwitombera ubwanwa no kubera ko ngo mutekeza tingeje ngo nzojya gute, nzojyama gute, ngo naka ngo yangirisha ari na urumva donc urumva mwebwe ibintu yuzuyemwo yampemukiye. Mu gihe twebwe bitwuzuyemwo ari amajambo kugira utwenge nta mwanya wo gutekereza ubwanwa. Mutayo mpano nayo mufise kabisa. Gusa nagukorera ubwanwa n'ingabirano. Mwebwe nangabirano y'ubwanwa duvize. Abakomediye gusa na numwe afise urabona na numwe. Raura nabwo afise ari. Yo. Raura nabwo afise. Harera. Mugaje buriko je mugaburiko. Nawe uriko. Urumva wewe oya gusa muganije nuko bwajyande zoro dire kamikazi n'akazi. Je baranafise nabukenyi none. Je buraza mugabo. Je ntabwo mubona.
oya none ntibabibona abakunzi ba Kama TV babonye mugabo nivyo ntaco ndiko ndabomera ni butanu gusa bavuye ko kamwe asigaye bune ya Yes Kabarasa umukinyi wa comedy Ego. di no comedy ifite style zitandukanye Yeah, ifite style zitandukanye. hariho grammatical comedy hariho stand up comedy n'izindi comedy zisanzwe ya mukini hariya iwanyu muri kare twenza abantu kurahita mu barabara Ndayibona. ukora style yi Okay, urumva uzonga izo style nuva ko ndazikora zose uko zindimo yaba stand up ndimo kabisa yaba yindi ndimo yaba ibyo vy'ubugenegene ndimo byabo kintu turatubwira ati yinda yikora ni ndayikora urabona stand up urabona stand up ndayikora kabisa je na stage ndakubona ko papa unamusa pointi sasa kugira tuvyemere erega ikibazo jewe abahungu bategura ibiteramo barashobora kuba bantinya bakafata ujya muhungu kumana afise titwamuzana ku mafaranga ya aweze kukubari sasa ushibeye bamutima mani yego kuva bamutima bagiye baravunye sawa baravunye barafise umwanya wo kujegeza barajegeza barakabyina none ubu bari twarababuze kabisa we no kubwira ati erere gusa bakoze ni erere rimwe nibakomeze bazime we mukaba ndahagurutse ndavuye imatana mani ibifiti byabo byaraheza oya bafise ngene mwamurotse kabisa oya ntawo twaroze hamwe nibo biroze gute ni nganga yaheze ni nganga yaheze plutôt ndibaza ngira imiti yabo yaraheze kuko nibakurukije imiti neza mani twebwe abarundi nubwo ati urumva duhere muri gisata cyo cya comedy sibyo gisata cyo cya comedy kabisa umurundi akina comedy wari wese tutanyumva abandi bapita ko razamuka abandi ego gukoresha igifiti ni sawa kubera ko umuntu adandaza restaurant akoresha imiti kabisa uravyumva n'umuntu wese akoresha kudandaza ibitumbura mwe barabara akoresha imiti kabisa sivyo hari akantu uvuga ataka nakibanze kugira ngo nk'abakiriya mugaga atashiyo ngahora benshi ajya danze itumbura mwe barakoresha imiti tubwira rero cufata umuntu yayengeye yatembe cufata umuntu yahereye mu Nyakabiga arageze no mu Kamenge kabisa abadandaza ibitumbura bingahe asanga asize kandi abantu bakiri bitatu canke bine ibazire amaze urumva rero umugabo hari akantu ushira muri roki nguvu gatuma rero ucuronka abakiriya ariko akantu baboss bikigiye basigaye bakora abo bose rero bajya rero umva ikintu cisha abantu bamwe bene iyo winje gukoresha umuti ntibaramenye ibanga ry'umuti ngo niriye ya aho nyene tukiri muri grammatical ni hano maze guperforminga okay urabona jewe guperforminga urabona mimi systeme ya urabona systeme yiwanje ko nibimeze ugukorera mu ntara za ruguru urabona kabisa urabona mu ntara za ruguru plutôt gusa ngaho Bujumbura sindagira kuri stage gusa umunsi Imana yanteye amahigo nkagara kuri stage y'ivyuma ducangira akaguru kukanda ati wagwa ni mipipa kata moto office rindira kubwire rero sasa rindira kubwire erega buriya burya hari ikintu bavuga ati nta wisha umwotsi nziri kirasha kabisa ego je nta muti fise nta muti ndakoresha none nimba maze kuvumbura iryo banga hasigaye iki niba maze kuvumbura iryo banga hasigaye iki kutwereka ibikorwa twebwe afa shima Imana rero ko ndi muzima ntaracika Imana kwaki sana kandi rero urabona nzonanirwa incuro nyinshi ariko ntarapfa nzoshika kabisa kandi ntegeza kubikora manje tuvuge yuko Kabarsa ataraperforminga muri stand up comedy nari oya ingayi Bujumbura Bujumbura just ndagira stand up mugabo mu ntara nkwinkina stand up sinkina ijya yindi Paro baguhamagara muto mu ntara barampamagara kandi ndagenda cyane babimeze gute yo ngeze hariya kuri stage gusa ndamaza nkihweza public fana urumva erega ari abantu benshi batazi stand up yariyo ego uracho kwimva ati ngo stand up ngo naragiye kwiga ngo comedy ngo bama certificate kabisa mani comedy niba ragiye kwiga bakagwa certificate tubona dufise izindi certificate twakoze z'ibindi bintu mugari dukoresha kuri stage dukoresha ya certificate oya dukoresha ubwenge na creation man kabisa rero urumva je ngeze rero ndamaze kugira public yanje ese public yanje ikora gute imeze gute nza kwitwara gute nza kwinjira he biciye he rero igisigaye naco stand up irakogwa kandi neza man mimi na ujasiri yani mimi ninajikubali mimi mwenyewe myself kabisa ico ni Congereza buta yeah myself leo ducanga imitwe yani birimani mimi natumika vizuri stand up bro na hapa Bujumbura urumva no ngahi Bujumbura ndarindiriye umunsi wa Nyawugere erega buryo umuntu ugira beho neza niko yaba yakoze nawe nyene ya cyane ndacakora mbega Kabarsa nike kintu nk'inama byobona coba kituma tamuhamagara muri stand up comedy hani Bujumbura okay novuga ati ko atantambamye nimwe
usibye gusa yuko aba bakuru bacu badufata nabi gusa cyangwa n'ibikorwa biki ndi mu bantu mbere afite ibikorwa byinshi kandi nije muntu wa mbere ndabisubiyemo kuri Akamu TV mu vyumve nije mu comedy wa mbere mu gisagara cya Bujumbura ndonka views nyinshi acha wongo papa ndakosapa urafise ama preve man ndakwereke ngaha oya reka kuzohenda prema man je ndaronka views nyinshi man yavyumva gusa bandi badini none reka expose yaba gasore kubera iki abategura ibiteramo ko ivyo bintu batabibona yuko kugira batukutume tungana mutima deja aratangura reka renda kubye tungana mutima buri system abahungu bariko barakoresha niya system yo kuvuga ati ikimenyane ikimenyane agatumba jewe mutima kuri WhatsApp wanje ndamwandikira mbwa ntanyishura ngo wanyuma ngo dukeneye ngo ubumwe man mimi ndamwandikira ntanyishura wayi mutima atakwishura because ngira ni kwera ari no papa Marina Miss ngira abahanzwe n'urugo ngira abahanzwe n'urugo mukago mayorganiza amashow ajyo none sawa urabona herere ya mbere rero yabaye niyi uravyumva yego nubo turondera amahera man nta muntu wese azikara umusani kabisa abakwiye kwitegurira concert nigikunda none nigikunda umuntu ari umusani haba na je nkina comedy nta muntu numwe ayakunzwe yo kwitegura igiteramo wenyene kubera uzi gitonda bivuze beza nkubwire uzi gitonda bivuze mbaza ngo ni kubera iki ni kubera iki kabisa kubera iki Akamu TV yanume no munsi ni ugira nyene uze kutuganira reka renda yikubwira voilà nimba uzi kuri umusani uri kuranyumva uririmba cyangwa ukina comedy ufite ibindi bintu ukora kabisa nta mustar ari kuri kwitegurira concert why urazi gituma aho umaze kunanigwa umaze kunanigwa habo je ndabona nka evolution umaze kunanigwa ubonye ko tamasoko kironka ubu ugomba kwiyubakira igira kabiri rero umunyabwenge wa nyawe subitegurira concert ahubwo n'ukora cyane mvabwa kazana creation zitandukanye bakaguma bategura ibiteramo bakaguma bamutumira ico nicerekana umusani wa nyawe umusani rero atari wa nyawe nibi byaba twengana mutima yatanguye cyo kwitegura ibiteramo ariko zitongana mutima gusa hani ndo kigingi sama oya ijya kigingi sama turayizi kabisa bamwe ijya kigingi sama turayizi kandi sikufata ni natanguye ejo bundi abo mutima ni cigangeso ariko yigana muti ariko arumva ni cigangeso bijya ni cigangeso je ndabivuze abishobora man mutima nona stand up yoshobora man je ndabivuge ushaka kunyangaye mutima mimi naongea ukweli yani hapa mimi niko naongea ukweli kabisa ushaka uchitaka kumurikana n'umunsi utaka kumurikana n'umunsi ntabwo nkufise muga mimi nasema ukweli mutima ntazi stand up acha ni gicyoba ubona ufatiye kugira uvuge ko mutima atazi kazi tuba mutima atazi stand up ya twengana mutima urayibone yabaye ejo bundi rega ko ntwenza narayiravye urayibonye icyo twarayibonye sawa ucura na show yagiye arakora zose stand up nimba bayikora kujya kwa mutima n'umwana wese wari yamukirundo yo kwita stand up nkijya kabisa stand up isaba creation man kabisa yego yambara igishati kinini ya sometime kuvuga y'amajambo atwenza abantu batamuziga ko ya bijya nivyo sawa by the way ile stand up me ijya yagana abafana wibuke ko yagiye gutwenza son excellence none sawa nege kumutwenza yaramutwengeje man naje wenda kubwiza ukuri mbere bari proche cyane muri man naje ndakubwiza ukuri burakeye naje ngenda gutwenzanya kubahwa kubera ko niwo muntu wa mbere dufise burakeye urabukunda mu byatinya kuba twenza igitone we kiboneka sasa nyakubahwa n'umugenzi w'abajene urabizi ibyo n'umujama wacu ujya twenza igitoro kiraboneka we gusa nk'umuntu ariko aratwenga kabisa ubu yashavuye ere muri kabisa aho yaturabebera n'umuntu wacu mutaha rero mutima stand up ntayazi gusa ni kubera ko kujya kuntu ukumugisha uza n'imihezagiro nico bituma bimuhesha n'abandi bantu bigatuma agenda kuyaga fresh sometime kandi yagira n'abafana kandi arimo gukundira cyane uvuga ati Big Brother ntagwa nkuru urimo gusa mimi naongea ukweli kama mtu ambaye ninajua nachokifanya kabisa unajua kabisa mimi ni mtu ambaye naelewa vitu vingi sana katika kwenye akili yangu nasikia lakini hapa nimezungumza ukweli yani stand up comedy kuiweza ni ile tu ya kawaida ya kuona chekesha ile majamii wa fulani baje abantu nyine basanzwe by the way stand up comedy mu Burundi izo muntu uyu nani mu Burundi umuntu azi stand up n'uyu ni nani papa gusa ndamuvuza acavuga ati ngo kubera ko mumeze kumwe nico gituma ushaka kuvuga no by the way abarundi bacafata ngo nje gusifana mutima ngo sifana uyu ngo uyu ndayivuze ko ndamufana by the way nahoze jereka ngire twese avuga ko ari je namuteye cyane namutoye okay Andrea ni kigingi okay reka dufate gusoma public
kigingi urabona kubwira ikintu kimwe yego kigingi ikintu Imana yamuhezagiye ntugire ngo yamuhezagiye ngo stand up ya comedy kabisa Imana yamuhezagiye abantu bugurutse bafise umutwe we kandi bafise amahera nico kintu yasumbije abandi bakomediye bose ntugire ngo nukuvuga ati ngo nukubu afise ngo ubuhanga ari inzobere cyane mwabya bintu Imana yamuhezagije abantu bituma abantu bavuga ati uyu muntu tumufushiriza hano hantu umugabo gusa niko ikintu kimbabaza ari ikintu kimwe ni gute Imana yo guhezagira naho ukacunanirwa no guhezagira abandi jiwaze papa rero umutima mu w'ikivuguto mufise ngire rero mwabarundi mugabanye subiramo ako kantu abarundi bafise umutima w'ikivuguto basi mugire n'umutima w'agafyofyo kameze neza karimo n'isukari bifite umutima ugandanye pete kivuguto ibintu byose n'ukwikumirako mani kama uweze kunisaidia mimi tangu hivi ntuzoza kumfasha je namaze gushika imbere kuko nzokubona imboga mu menyo fasha bigishoboka bro because umuntu wese abakeneye ubufasha ewa office confidence papa confidence office ewa naho ndi mundayibona man Jeff's confident kubera ko nije muntu wonyine maze imisingye neza icapati riri harage kubunure bwa miyambi ije bijya bajya abahongo bajya abagorogoro bo mukamenge rega nari umufana ariko twetu by the way tunuko ya ubona ari giki cyokorwa cyane cyane comedy y'u Burundi kugira nubu turayifise ndazira kukinwa kandi cyane kugira igira imbere ho gato basi tubone ko level yaduze mwo gato ni giki cyokorwa ikintu cyokorwa ntugire ngo comedy Burundi ngo ushiramo inguvu mu byo dukina bijya bikino ahubwo abaorganiza concert comedy igizwe na stage comedy igizwe na stage ewana kabisa rero iyo uri mu comedy udafite stage umenye yuko atawuzogera rero dusaba abantu bategura ibiteramo abantu baba bafise ubushobozi bwo gutegura ibiteramo mumenye nyimbe uteguye igiteramo kiba kimwe n'abasani shiramo no mu comedy kuko mu comedy abakenewe stage kuko no yimugirira cyane cyane ni washira muri mood abantu kandi sikufata ngo gushira muri mood no kila muntu mu gisata cyacu cyose bro okay are you understand ico ni cyongereza I'm talking English baba rero gucanga ibitwe arabyumva man bisipoze ki rero abantu bategura ibiteramo kabisa shirimo abakomedi kuko umukomedi agizwe na stage kuko umukomedi adafite stage aguma kina bya bintu mengo ni bikino yego vraiment kabisa urabona none ingenda kwa Karolina Ildefonse comedian si tunamkubali si wote tuotse yani kila mtu anamkubali yana na trend vizuri kila kitu genda bilimani none Ildefonse baramuzi wapi anajulikana hapa kitauni tu unaona azingaje ni msagara aje ni msagara Ildefonse gusa no kubwira ati Ildefonse ana uwezo mkubwa katika kiakili yake unaona mu mutwi wa office ibintu byinshi mbe gato inda ntagucire matsi yuko umengo Ildefonse yize ibintu vya comedy muri Philippines haje sinzi igihugu yavyize mu Ciburayi urumva kila muntu wese afise aho yagiye ariga mane no mwubahira kwanza ijyano wose gukina comedy si bose urana umuntu hagarara imbere ya kamera nkuko mane uzumwubahe kubera ko ntuzi impamvu yahagaze imbere ya kamera kabisa urumva gusa Ildefonse urabona tubwe turamuzi ngaha mu gisagara plito ya na comedy yiwe ni fresh urabona trend yiwe no kwigana amajwi kabisa rero ikibazo ca mbere ni gute ukora ibintu inshuro zitatu kumugarukana ya system nyene ina maana tunakosa nguvu za kucreate kitu kingine nasikia kabisa hatuna creation yao kwenye kihead unaona ntidufise creation mu gitwe kabisa unaona ina maana ego arasubiramo agasubiramo president akavuga iki man wamiye ku muceri numubanyira gusuzugura ati ngujya muntu umuceri muga mwereke yuko mwereka kuri mu diaspora ugiye bivanga vanze rero Ildefonse uravye ukuntu vyagiye n'ukuntu biragenda biramera adafise stage nyereka ari hehe gusa no muri grammatical arakunda kubonekana haina shida mimi nakubali sina tatizo na hilo mbe urazi kandi mu comment ya mbere mu ndakurikiranwa cyane mani genda kuri YouTube rero sasa ndakora igituma rero uvuga ati rero baramukurikirana ikiba arabizi ndoyana urumva niwe nafise ama subscribe menshi okay kabisa afise ama subscribe menshi kwe desa pwe uko kubandanya uko kandi urana niwo mu comedy tadufise aronka ama miliyoni y'ama comedy kuri YouTube ico ndakikubaye Ildefonse kama naweza kuisikia kama hii interview bana respectful kabisa kwako ni vizuri zaidi kazi unaifanya ni vizuri lakini urumva ukanuka ariko ukunuka cyakamba nazo ndi mu diaspora kabisa wibajumbura man waje mu munani mu gitoro navukiye Matana urumva ukanuka ariko ananiangusha kwa jirani na kitu gendura no kuri YouTube yiwe ndabiri yakubita amamiliyoni ubakubita igihumbi amaviews amajana 3 mengo nitwebwe acha wongo Ildefonse views amajana 3 injira kuri YouTube uramufollowing abuye man injira kuri YouTube urabeka kwita amaviews 15 kundwi ya ubu nibikibaho kubera iki
ingufu zaraheze kubera rero ingorane yahuye nayo yabuze stage acha ngo papa ego nubwo bashaka kumutumira muri twengana mutima kunuko none kari babandi nyene kari n'abafana namwe n'abafana nabanyene barajaga niko tubafana ko mufana babandi nyene gumura nibaza natwe bwo diaspora batubereke nkakujya ko mu muziki urumva baguma bazana abantu babandi nyene no mu muziki uzosanga bazana babandi nyene bafise akantu kakagwiki urumva bafise ubuntu bw'ubugwibugwi yamara ndakubwira ikintu kimwe womenya nimba ukene kugira iterambere kabisa menya yuko na mugenzi wawe yuko inzara ubufise nabo bayifise ntanya gupfa ntanya gukira twese dufura umuntu uyu kabisa umwe kuko urapfa ibintu kabisiga ewana mu meteri imwe bashira abantu bamwe urabona abantu bamwe babandi nyene mutima gasore kigingi laure babandi nyene Eldafonse eske I don't know this brother kabisa ibisinde bitahora man bya bindi nyene yibaze just niko ndisabira ngo mushire kuri stage vugira ewana bizokwivugira uravyumva man je ndababara sana no kubona babura stage abahungu hano ukuntu yaciye agenda ubusinzi ngira ageze ngira yatangiye wa mugambi nani Eldafonse yorora ifi yorora za ingege yorora ingege mbega hari ifiga bitwa ingege Thompson na nyamunya marayoroye ewana indagara je no kubwira ikintu cyambere abarundi mwese n'abafana ego gufana umuntu ni byiza no kurushaho biratera kabisa birazanina ni inguvu yamara uzoga umufana wawo undi nyene zana izindi nguvu mutwe man nitwebwe nyene no kwiyubaka nitubwo bo kwiyubaka man none igihugu wozogana muri Tanzania bavuga ati uyu muhungu rero arakora fresh gute mu Burundi batagwana agaciro ibaze nk'abasani nigo ndafasha promotion ugasanga baransuzugura man ahubwo rero urumva babo kantu kwanze kuno bafashe nawe man jewe mimi nasaidia yani hao wanamuziki kuwapush kupita kwenye promotion kwenye kazi mimi nazozifanya lakini waone kama mimi nina uwezo barigira sinda bibazwa urazi nk'umuntu mu telefone aro vipi eba natije kuongea na wewe mubana wowe urinde urukwana na stress nifite nibiki akaca nkupa ndi umuntu wa maana ni nani wewe seme gusa ndamuvuze no ndamutere no maina no mapapa sema okay ndamuvuze raziza kwitwara mu Kamenge Satubi wara mu telefone yatakuza nama ibaze man anagireta vitu vingu kamengo ni ibintu bya hatari sori ndakuba wari ufite ikintu ngo gira umubaze none sawa ico kiragenda mubaze kandi uri umukomedi kandi bategeza no kunyumva numuririmbyi kandi nije mu komedi wa mbere mu gisagara ca Bujumbura canke mu gihugu cyacu cy'u Burundi negera aba star cyane kabisa tova kari kubishira ko cyane nuko akazi kantwara kabisa akazi kantwara kugenda muri danzere aba star nibindi ku ruhande sikufate ngo ndagishirako okay rero dusangize rero ikintu wagira ubwire Satubi acago Satubi agufira ndake Satubi je nagomba ndamubwira ati man what is the problem with you so ni jongreza about what about if something uriyekeye yaye aho mukiranjanye sobanuzi muziba kame wewe uravyumva Satubi je mu telefone ibana gusa mugabo ngira yakanzwe ni foto iri kuri profile wanje uko sejeyo yavuze tu umuntu man je nibede mu stress ukubwira ivyo mbwira iki man kunuku yamara mvuga ati sawa poa ati none uyu mupeti wowe ntumuzi uyu ngo man je ngo uyu mungu ndamuzi ngo none cyo ndabimenya gute kari wewe kandi nimerewe ntasize kizina ni gute uri umustar muzima kabuzi ko ndi muri system yawe yugufasha ntu saving my number what is the problem kabisa are you understand mwambie everything is kimoya Satubi kabisa reka nabwira ikintu kimwe Satubi everything Samsung is possible oya mukirundi tubwira mukirundi tete yarazi cyongereza ajya mu hongo azi gifaransa azi kimwe cya komata perete yarakoze interview Satubi azi gifaransa Satubi cyo nombwira gusa ikintu kimwe natahure umuziki wiwiwe n'abamufasha promotion kabisa kuko buryo umustar aririmba udafise abantu gufasha gutangira linki umenye yuko atabintu wavura kuvuga ati nguru muhatari rero tugufasha promotion butwibandaho kabisa kubera ko mwebwe barafise ubuntu bwo kwiyeboneka kumengo ngo je narashitse washitse hehe kabisa rero mugerageze mukore kategori imwe abantu mwese munyumva mwabaririmbyi umuntu uzi yuko akorera muri departement y'umuziki akora muri ibintu byayireka y'umuziki mwegera umubwira ati ngeneye ufashe promotion kabisa nimba ari bitanu bimuhe umweretse umutima mwiza urazi ukuntu abastari bacu bagara urazi ukuntu abastari bacu bagara je musi ndashwana kuri Akama TV je ndashwana uzi gituma shwana abastari barakugara bakagora kumengo bararenze bageze rero muri Buja Music Award
usanga bose ngo hero famille mufashe mu ntore nuko inde sinyo singeza mane uzona ba Ruvisi bifose bamanuka hero famille ba Monia ba Kerina bande abari bose muri yinani nabari noji bose ngo famille murazi kunogera imbere na kamwe na mwebwe ngo murazi ko mwebwe mu matinye ngo nera imbere rero mwongere mu bikore mushigikire ba muntu kunuku eske ni gute umuntu yo gutora umwira kumengo urarenze kandi umengo uri vyose kiakiri brother buri kintu cyose gikora mu mutwe kabisa uravyumva nimba ukeneye kubaho neza koresha umutwe ni gute umuntu basi uvuga ati mungu aramfasha promotion ego je kumvugisha simba ngene amahera erega babimva ko tubasaba amahera mani tube turabayeho nta maraso dukeneye iwanyu babwire kubayeho kandi neza mani kandi mbayeho neza ndi mu diaspora ngama ku gitanda gifise metro zingahe imbere ubu nuraraburya arabikurira ito muzina rya Yesu Kristo pepe nakemea Bavyumva bana rero bose sanga ku mapaje yabo ku ma YouTube ngo hero famille ngo mudutora kunuku none tuzogutora gute utwereka nawo umutima w'ikivuguto mwe kivuguto babereka ifyofyo atwereka ifyo yes kabarsa uratubiye ibijanye na stand up n'ibindi byishigiye bitandukanye tuje muri grammaticale comedy grammaticale biba byifashe gute urashobora kuvuga ati je kabarsa ari hore no kina biba bimeze ku mahore bashobora kuma bemeze gute je ndakunda hore ya mbere yukugira ivi na ivi citadire kabgombo oya je twumva kirundi papa mimi niko naongea kirundi na kifaransa bombo ni kirundi bgombo ivi na ivi ni Kiswahili mugabo nakanuka ivi na ivi reka babo nagutari nkuru babo nagutari nkuru jaho nyihaganire urumva hari ukuntu tibwo abantu babajene tuba twishima kuzana abana muri ghetto urabibona kabisa uturemwe kukuzana muri ghetto rero je bona zonye umukobwa muri ghetto usanga zonye umukobwa w'umukambwe wa 2016 nazanye umukobwa muri ghetto wa 2016 w'umukambwe ndambwira ati karibu my home ya okay ufatiki je fataji ndavuga kana kwenda kabatura neza mama yangu Numa poka okay ni bagufa aya ni ndaza ko fata reka urabona nawe uriyo eba karinjira muri ghetto fresh nanje rero ntango kuvuga ati kanda bikurikirana rero turabikurikirana rero turabikirikora muri ivi na ivi paka rero mudada rero ko yari umukambwe arancurika akancurukurura akamengeka akancurukurura nko batatu none ni uri kurangira cyangwa uri kundakubwira wewe ni mu professionnel umukambwe naraje kugeza nda icyo kibazo none ni uri kurangira cyangwa uri kundakubwira uta man Imana y'imijo iyo baho kweri aba bakambwe n'ivyigangeso naho rero ni gikambo cy'atletico ni mu professionnel avuga ati je kabarsa hasi nshuna urabona ijisho rigaturumbuka kandi na madam excuse me ni uri kurangira cyane ngiri kudakugira yakwishuye gute Endria kazi yako twendereye nico cyatumye urumva ikikure supira kuja gukina rero ndi stand up ya hivi na hivi urumva grammatical rero bijya bintu icyo sipoza yuko kila muntu wese afise inzira kinamo urabona keshe dafose karakina yibanda ku gitsina gore urabona yiyambika amakanzu urabona ibintu yagenda ku gitsina gore gasore nawe ibintu yakina nawe gasore yakina ya systeme yo kujagara ibwesco ya systeme uvuga ati abantu manyanga iki ndio systeme yake yani akiongea kitu cha ukweli yani hatuwezi kukisikia kwa maana tunamjua kama ni mtu ambaye anaongea burya buntu nyine busanzwe urabona rero uyu rero mutima nawe acaza gukina rero zigana ni ibikino byo mu kibano kabisa kandi umutima nta filime yashobora gukina no je nakubwiza uko je sinda kwanga mutima nukuri but mimi nakupenda sana mutima nta filime yashobora gukina ya hari umuntu uvuga ati umuntu yokina filime man kubera uravye binakina na filime biri bidifera cyane kure niyo rero urabona ko kigingi nawe yagiye muri ya system ya Brage gusa arako inzira zose bazitwaye rero je maze gufata none inzira zose zatwaye abahungu reka re nanje mu munyabwenge fate inzira zose ndazitwara ndazishire mu kintu kikimwe nzore ndabikora nk'igikiyo rero inzira yose iyo ya gasore yaciyemwo iyo ya mutima iyo ya Ridafose niyo ya kigingi vyose nagenda bikombina nagenda turatura ndakombina twose tunja muri jewe kugeza kira hole yose umpaye muri scene itari bunanire ewa none nanira gute urumva zose uratumika ushire muri scene yuko ubu mu escrow mera nka gasore
ushire muri scene yo kuba toyi papa kenshi abantu bishaka gukurikirana sinzi yuko ari jeje nyinda yibona gusa nimura ndabona ama commentaire yiwawe abantu benshi bavuga ko kina wigana gasore ibyo bintu bivuga ko kubifata nk'iki. Okay, urabona kuvuga ngo umuntu ngakina yigana gasore yani muri scene autographique kabisa hariho systeme eteme ya mbere yitwa incarnation. Iyo tema muri cinematographique ni scene ivuga ati umva ukina ukuri ku bantu bakora kuraba umugabo ngo ni kinyoma bavyumva hakacabaho incarné. Iyo incarné rero nayo ni kuyiga gukopira kujya gufata inkumi ndiko ndakopira nde kanumba indi kunuko urumva rero jewe nanje gukina sinigeze nje kwigana gasore kuko yanza kwa naramwiganye kabisa simba nitwa mu diaspora none bane nitwa mu diaspora none gasore nitwa mu diaspora no honorable mugabo jewe ndi diaspora honorable na diaspora ni ndakaze mu gihugu ni wari karubaka inzu hariya muri miroir si mu diaspora ni honorable karayubaka agere kurubaka inzu hariya ha ndafisa inzu rukuri Francine n'umubanyi niyo sa ntugira ikibazo uravyo rero jewe sinkopira gasore man jewe uko impano yanje ntwara nuko nyene nkina sindi buyigwanye kubera ko impano n'umugisha ukomeye muri twebwe kabisa. Rero Ismail na jewe turabantu babiri dutandukanye urumva no mwigana ahubwo ni wakwigana nta numwe yigana uyundi gusa iyo nza kuvuma mbere y'igihe iyo nza kuvuma mbere y'igihe iyo nza kuba ntari kwishuri nkabizamwo jewe gasore no barika ranyigana barika kwigana avuze uko I'm say the truth on the brother nombeshe Ismail uratsko dukundana mbe yanyenye ni gatoyi yasonageze yasoni sinzi yageze ngira yarahunze igihugu kubera ko urabona yuko ibintu byabaye nabi igitoro kirabura urabona ko inzara yabaye nyinshi rero buri yakira muntu wese abakeneye yuko arondera ibintu yofungura bimugeze kure na kure rero just nkimubona vraiment naho mu telefone bakubwira ati ngo nimero compose ni sihiri nimero compose rero ngira nimero yamaze kujaba kimatana rero abasigaye naho Ismail arakina freshman kabisa just ndamwigana kubera ko ujya ni big step kabisa murana nikanaenda kivuge rero jewe sinkopira gasore naho bihuriye gusa gasore yabereye intsinzi urundi rwaruka beshi bashidutse kubera wenda kabisa ego je nashidutse kubera mvuga ati man sinugwa mu bintu by'akajagari reka shiduke kubera wenda yes uravyumva Ismail niwo musani wa mbere nemera ngahi Bujumbura mu gihugu kwanza kavuge mu gihugu cyacu Burundi mu bakomedie niwe musani wa mbere nemera kubera ko arazi stand up ikindi anajua kazi brother kabisa utitwaye nyimba titwaye nabi sinzi nyimba titwaye neza mbabare rero ndakwaza kabazo gatoyi uvuze ko Ismail ari we muntu ufata nk'ikitegezo nka muntu yakore spira mu kazi kawe kora imeze iyo bari we ndabira ko imba nkina comedy nkawe muga my comedy is different between uriya na jewe jogereza none nicaye hajya mu gitoro Tomukamenge ati kurakora promirenze muta ari yari karemwa katatanga ivi na ivi rero ari mu gituro uri kuvuga kene ya nk'umuntu rero tuvuga yuko arespira kabarsa muri comedy mu mugabo wasanzwe akora wa misi yose niki ni mama wanje gusa mama wa kandi wari wabitubwiye sorry vraiment ni mama wanje mbega mutama comedy iri hafi reka twe naje tuko ya comedy iriha nabikubwiye comedy iriha uri kuri stage ubwiye uri preference yatingiye gukina zana cyera kuri YouTube utari umuntu wubatse system yawe kabisa comedy ni kuriha yego je ndakina comedy kabisa mugabo muri kano kanya mbaye kubera ko Imana yampaye abandi bantu batandukanye hirya no hino bafatira kana type kabeho muganda kubwiza ukuri comedy dafise stage ntiyigera iriha ucika imbwa rero mu kige kico kintu stage ku mukomedi bikenewe kandi baze baraverifia aba bahungu b'abastari bakuze aba bamaze kudushikira baze baratembera ku mbaga barabati ese nabaye bapeta ko barakora none utanzamuye nkazozamugwa no mu Tanzania nzokubaha gute wewe ewan mwambiye rero imbere rero yuko nzamuka rero mwebwe bw'iwanya barundi ni mwebwe gufata ukuboko mukanyereka ati reka uyu mutu mugire intsinzi ni hahandi ngiye mu gihugu cyo hanze ngiye ntwaranye idarapo ry'u Burundi kubera ko Uburundi aribwo bwanyibarutse reka rero mureka kudushikira twebwe turoneze n'inguvu zivuye mu mahanga kabisa ngiye hariya nzobamara amaza mvuga ati Burundi n'ukuri bafise umutima w'ikivuguto ewan kandi gikanye bisigure ko reka barasa ubu gushika uno mwanya comedy cyatangwa ku muri comedy ntirande nkukunda bishaka man
ahubwo gusa comedy ikintu yankoreye yandisha abantu yampaye abantu yagwaye abantu imuzana Bobo hari inyuma imuzana wewe imuzana abandi bantu abantu batanga ibintu papa none nakubwiye ati rero comedy icyo yampaye abo bantu rero bisigaye mugabo ndacari ku kivi kandi nazi nzotsinda man because I'm heavy confident in myself twitege ikino nemizo ico mwitega niki mwitega abana b'imyaka 6 ngira nibo ngomba kuzobakoresha hari ngomba gukoresha abana b'imyaka 6 jewe ndi kwagura imbibe kugira turabe yuko uburundi bw'iwacu basi kabisa natwe twobesha icubahiro man nimburi atabikoze je nanje no bikora man why not what wabikora papa rero nico gituma rero wabwiye ati nukuri musudukane niyonka mwebwe nyene biturwe dukura tubikorera mwebwe abarundi kabisa nta wundi wari tubikorera kuko uzoshaka n'abantu badukurikirana kenshi baza kuba abarundi abandi bakaza biprefera ku barundi kabisa rero nimbura umurundi uzi kunyumva ahantu hari hose unyumve utahura ikintu kimwe intsinzi ya mbere bukwiye kumenya mu buzima bwawe ni urukundo kandi ntuze wigere ure mu gwanko re mu rukundo ibisigaye ubireke kubera ko cyo turacemera Bobo aranyibukije hari umukobwa nabwiye ati rero muri no minsi ndi nk'indaya ngomba kubikurikirana muri no minsi bindimwo ambwira ati sawa je nzoza twatakane ku mutima tawe ndaze ntari ibi birageze kwataka rero umwana w'umukobwa acambwira ati rero imbere ko twatakana nukuza ko wambaye agakingirizo ambwiye nambara agakingirizo namubwishije ukuri ati umbwiye nambara agakingirizo ati hey so na nyoko kugira bakuvyari bambaye agakingirizo jiwatsi question mark bro aza kumenda question mark aza kumenda ngo nambara agakingirizo so na nyoko kugira bamuvyare bambaye agakingirizo nyarazi gahunda nifite n'ingene kwirondera kana kitwa gahungu nivyarire ka popori nivyarire ka Suzana araganyimawe yes ni Kabarsa yamenyekanye cyane mu makomite gatandukanye yo guhamagara abastari haje gukoresha system kuyaga n'abastari yabayitwa guti reaction comedy reaction comedy mwamenye cyane muri reaction comedy mugo no musi twatumwumvira mu sobanuro wayivyagenze guti warayihevye gusa hari abandi bapeti benshi baza baragutwaye intuze nyikamba papa peti kama ni wa ntubavuge wahaye promotion ntubavuge nayo ndabaha apeti baruguru ubijya nunze basigaye bayikosora fresh why wewe utakiyikora bajya bapeti reka nakubwire mu buzima ni ikintu kimwe mukwiye kwiga iga yuko ukuboko kumwe gushobora kuvunika ukundi kukagenda kabisa sibyo jewe maze kuzana comedy kuko bavuga ati ngo yitangwa ngo ni Mutema Gerard kabisa gateranya uje ntiyazanye comedy man uje yazanye gateranya kandi nako yabikora tuje abaze umusitare wico yishe mu kiganiro nk'ibi bidukora ibipindi bijya nivyo comedy apeti muramvye bariko barabiza ngoje sasa nikueleze mimi nimekuja hapa kwa ajili ya kutoa nani maelezo sahihi unaona sasa akora gateranya je ndiyumvira ati none ko jewe nkina comedy nike kinoza nakugira gafra basi ndo nk'abantu banyirukira kabisa nzana kuvugana n'abastari bavyo tuyaga nkina comedy gucanga canga umuziki n'abastari tuyaga ducanga canga rero maze kubikora abandi bapete abone ngo biri trendy sana bibaye trendy batagufatika rero twigana uyu muntu yamara gusaba akoze ikosa kwigana ntarashika nta n'uruhusha bagusaba nta n'uruhusha oya mugabo umuntu kwigana ntasaba uruhusha kandi ukubita kopi nta na kimwe kubita kopi mugo yikubite neza uratsinda kabisa abadogo baraza barabikora je mbona rero ari byo ndiko ndakora mbona ati none ka abadogo banye baza rero bene baje rero bafise amapaje yabo bamaze kugera mu bihumbi ka baguze bamaze kuba bafise amapaje ameze neza mu gihe jewe natanguye kuri page mu abone umwe ngera n'ubuhongeze nije nabirondere rero ni baje n'aba promoter ibaze rero kuza kugana n'umuntu afise ibaze no kuza gukorana n'umuntu afise ababone 15 nawe ufise 200 mbwiye ngaho ndiko nakina comedy nibabona ko ngo nije ndiko ndakopira kandi uri rero nekarankopira kandi ari we umuntu uzenya bibaza rero bacavuga ati reka turubone rero ati nukoresha ubwenge man video yanje ibikoresheje ubwenge cyane kabisa kandi nabari abadogo barabikora bakicara bagategura rero bajya abadogo maze kubona ukuntu bakora naje ndakora cyangwa ati reka rero nkore systeme kuko nta mugabo tungwa na kamwe kabisa cyangwa gatereka ngabanye nkuru tundi buke abata cyane ngo ndakira na filme mbaranazibona nyinshi zirapostingwa
nkina comedy ndi kumwe n'abandi bantu ijya comedy y'umuziki nza kuza ndayikora rimwe rimwe mbona abapita ko rakora mvuga ati nibakore rero cyo sanga rero abadogo nabwo bakora ntibabikoranye inzigo kabisa babikoranye umutima mwiza cyo ndababwira ati rero nimba mu bata mutima mubi mufise nanje ubwanje ndabemere kuzo bakora bo muri babiri tugire korabo turi batatu habo hari umupeti yaje mugire korabo sinzi ko yakubonye biragoye nivyo ukunda mimi nivyo ukunda kubera ko jewe ndavuga ati tukoma dukine korabo eske if you are ready turabikora utari ready ntubikora ready gute mu mufuko je nta mafaranga no basaba bajya bapeti man because mimi mafaranga yanje barasamye bane sino basaba amafaranga abo gusa ico mbangene ngomba kubereka gusa ubumwe yuko atamutima mubi rero abadogo baraje umwe yaraje Bujumbura arananda mutse turapanga tubonane mugabo biranga kubera ko time ifata cyane rero je cyane prefera gukina cinema nukina n'ibindi bintu ku ruhande ubu rece ndabazana rero akantu kamwe ko kubasigurira imiziki pije kantu papa arakumvise ama cinema oya urumva bijya bintu navyo byaje gute bijya n'ingeso ijya n'ingeso urabona kujya kuminagira ingeso yo kujya abantu nanjye ijya n'ingeso yo gusobanura yamara gusa ndabikunda ntugire ngo n'ingeso ndabikunda man ufite sound ya bière kurasobanura amaze kubyumva sindi mu diaspora none noba ry'umurete n'ubugari bw'ubugori n'icapati n'ibiharage singira akaju keza gusa ikintu ushimira abarundi ntibatahura intsinzi y'umuntu bari karagana bene abantu urumva nk'umuntu yambwiye ati ngo urumva gufata ngo comedy gucanga comedy ugafata ngo comedy niki ukabicanga ngo ukuranga amafuti ngo manza ngo wiprefere ikintu kimwe ngo abantu bakumenye kabisa man je wangeze abantu baramaze kumenya man abo nkeneye izindi mbino zituma ngera mu bindi bihugu kugira avuga ati uyu mwana arakora erega kugira n'amafaranga kugira aze no kuba wayakoreye kabisa none wavuro ijya comedy nkora yo gucanga umuziki ni comedy isaba ubwenge kandi gasaba n'umwanya ese abo bikorera nabo baraguha agaciro question mark ibatsi abo bikorera nabo baraguha agaciro reka rero baba dusuzugure natwe tubikauke namwe mu basuzugure man tubo twikoreye Jenzo batukira muri comedy akaca yimbira ngo ni brage kume nayimubwiriyemo rero niba biharura rero donc ndabasobanurira imiziki sometime kubashigikira man je ndashigikira umuziki w'u Burundi urana uko jewe ikintu cyambabaje n'ikintu kimwe urana umusana akagenda kwidogera ku radio ngo abarundi ngo ntibashigikira umuziki cyo kintu cyarambabaje nace mbatereka Jenzo n'ibintu bishigikira umuziki w'u Burundi babone ko turi kumwe ugasanga ko bamufata nabi ntuza kandi ndo mu diaspora singiwe ntandihira inzu njyanye kubyima muri kano kandi twingogo y'Imana ingogwa mu diaspora y'Imana ya abo diaspora reka ubu diaspora bwo mukamenge kabisa ya ni Kabarsa yagize amahirwe yo kugwa mu nogino Natasha Ranoma la boss la bamba bivuye muri comedy nyine ofisa my dimension ukagenze gute papa je ndakubaza hano muri Akamo TV niko tumeze oya Akamo none deja twatuzi ibintu byinshi oya nico gituma none murinda mwitwa Akamo ba Akamo uravyumva nawe iyo bica so ushobora kubera ko zo mu nogino Natasha biciye muri comedy yawe nakujya kuno koze novo kandi nani reaction zawe za comedy Natasha arakumenya arakomanta nawe na commentaire muri nuzenya yiwe kabisa siri mwese kabiririndiye ewana bimaze rigiye okay acha nikupe masiku makuru kabisa byagenze gute byakiriye gute Kabarsa byagenze kujya kuntu umuntu afata umwanzuro kugira akore neza bituma umuntu ahitamo ko ati bije ngiye kumera kuno ugukora kwanje kwa mbere y'umugisha nza guhura n'umuntu narinze man jewe nabaye imyaka 19 ndondera kumenya ati Natasha ngeneye kumumenya mugase nari fise amahirwe yego uravyumva indirimbo indi mu mutwe nazopfa nibagiye wewe ni wangu unyongera ingovo iyo je ndakubonye shanzo kongera se wewe ndira mama yangu nzogera hivi wewe ni Natasha abona ningo nambwiye nango Natasha muye umusabika imbazi cyo kibazo oyaye ijitire ko mu nyuma kubera waragiriwe amahirwe yo ego kabisa ushaka rero tugiye kwicokiye no vuga ati vyambereye umugisha kwanza kubona hari mu bantu nkorera barenga ibihumbi n'ibihumbi hakabamwe umuntu umwe ushimira ibikorwa by'iwanje kabisa uwo nawe ni Natasha Ramama byagiye video yaciye kwa Ediso oya video yibuka byimbi video ni yavuye kwa Ediso kuko Ediso nawe tora video yarasanzwe agufollowingana na Ediso usara following bose uravyumva jewe bwa mbere ngikora video na Natasha nakoze video ndamuponda kabisa ko ndirimbo yarimvye ikigori
urumva ngo cumba uravyumva yamara gusa urukura biraba buryo umuntu w'umustar urukura muponda uburi kumwongereza views net time igere niyo system iri gukoreramo promotion gukora promotion siko mu kuvuga ikingo cyiza ngo jewe ngo urumva nkuko mvuze kiri kuko ari umustar wa mbere ifise mugufi atwenze igitoro kibura aro bangana ndamuzi mugabo ntacu niko ko nyine gatwenze igitoro kibura subandanye kuri sisi Natasha rero yambereye umugisha mu kazi kanje nkina comedy nyinshi agendera komanta yamara umunsi urizi najya avuga ati ngo umuntu mukuvyuka atanguje kuguru kukuryo navyo kuguru kukuryo ikiganiro nigeze gukora muri Roy TV 2 kabisa bako barambaza ukunda bikora ndabereka ukuntu babikora ukuntu rero Natasha agirwa n'ukuntu nitanga cyane kandi ifise n'umurava acambira ati uyu mwana w'umuntu nanje reka ndamuhezagira ndamureke ikivyo akora bidushikira neza yamara nimba Natasha yarabibonye ni gute Big Fizzo nawe atabibona konze ko twamamaza izina ryiwe mu kanwa kabisa nimba Natasha yarabibonye kuko Big Fizzo na Natasha nibo basitari baba region dufise nimba Natasha yarabibonye ni gute Big Fizzo atabibonye nawe yerega twebwe kudushigikira cyo gufata nguza kuvuga ngo rekanye gukura umuntu wa hatari ahubwo utweretse urukundo bitumira tudushigikira bajya batoyi tuvuga ati rekana bajya underground tubafashe natubwe baradufasha abakuru none nzofasha ujya mutoyi nawe utamfasha bigende gute Natasha yambereye umugisha yarankubise kofe byo ngaha ku musaya ndamubwiye ati kwera ko uri namwiza muri no minsi kwita nunga acaragira ngo diaspora yawe kubise kofe rimeze gute ikofe giza yatunyemerwa neza indwi yose indwi yose natambuka umengo musite ugara oya sinagara hari ko natambuka Burundi na Tanzania Tanzania kuno tiri hano Burundi na Tanzania imani yo aha namwongeje shiraha cyari imeze gute guhura na Natasha vraiment twahuye gusaba amasomo yandi kubera ko urabona ko ari umuntu akunda ibintu by'urugenda agenda hari hirya no hino ubwa mbere ho nari nzi ko nyina agomba nkorere maji nasanze bukiye yacagenda kuri indege cyangwa birapfuye gusa manager wiwe yaramubwiye ati Natasha arajyego n'akazi kawe ukora n'umufana wawe kandi ushishikara gukora imbere ni heza ico gihe amativa tampostinga ikibose barampostinga yamanda kubwira ati wanke kumpostinga muri kano kanya nimba umustar utegeza kumpostinga kubera ko kandi ni ku buntu wala for free rero Natasha arankora mu ntoki neza arambwira ati shima mwana dukoresha karimikashi nukuri karanshikiriye neza no muri no minsi ndatagase kidogo kandi reka ngire ko ngira na publicité kwanza itariki 3 z'ukwezi k'umunani dufise la boss concert na utayizi no nabakozi bakamo nanje ubwanje ndashaka kuvuga ati ese nuwe mu comedie azoba yariya mutama excuse me ube urazi kiye gikora ko kiye gitera makozo kimwe abarundi samples kizo kirimo abarundi benshi ni gitera cha Natasha no bati kandi Natasha urabona kandi reka ndabivuge ngaha kwanza mu babwira nabantu ho kizobe ni kuri sociedini hali ya reka manze mvuga kano kamwe ego navuze ati ngo umustar ngo atango kutegurira ngo igiteramo ngo abacitse intege ivyo nabivuze ku bantu batarabo barigende bataragira amanani yamareka mvuga ati Natasha igituma yiteguriye igiteramo kabisa sikufata ngo nuko ngo nuko ngo yabuze ngo amahirwe yo kuja mu biteramo Natasha afise amahirwe yo kuja mu biteramo byinshi cyane kabisa gusa kubera ko uburemere afise nibwo butuma batashobora kumutumira ahubwo kubera ko uburemere afise banakata amafaranga baronka yo kumuriha avuga ati reka jewe nze ndavyikorera kugira abarije nigaragarira ku giti ciwiwe rero la boss okay tameze nk'aba comedie bitegurira nuzenya baje namahera bafise namahera bafise Natasha afise amahera none umuntu yankubise ko video ngaha ndabwa ati nyongera kuntu arashirako none nijari mutima arankubita nijari gasoro arankubita abona wonyine turi muri yegere ngomba ngende wapi rero ico no kubwira Natasha sukuvuga ati ngo nuko ngo agara ngo niyoja mu kirori ahubwo gusa nibaronka ukuntu bo mwishura kubera ko aranimereye arazimvye rero nico bituma cyategura la boss concert kugira agaragaze intsinzi yuko abishoboye nubwo baruka kumutumira yovyikorera sociedini tugende dukata amatike twese kandi tugende tumeze neza vraiment naje nzoba ndiyo kandi jabe ndazi nzoba ntegezo kuba ndiyo uri mu bisiga amarangi nobura mbaze kintu shaka kuri Natasha ntarakibagira okay yes ubu umaze kubona sponsor nk'iya Natasha kabisa umuntu agusupportinga nka Natasha uba vyakiriye utekere reaction wagize nukuri rabona maze kubona sponsor ya Natasha naragize n'ubwoba kuko muri commentaire yambwiye ati bandanye imbere ni heza kurushaho bisipoze ko ari akano kari imbere heza yakobikiye bisipoze ko yagize kibanze gusa kunyishitura ko turi kumwe
rero suppose ati reka rero nanje nkore rero nk'umunyabwenge rero sinice ngo miza Natasha mu kanwa ngo Natasha wanza gukita ndamanza nkamurika kidogo kugira abantu naza kwiyumvira ati ngo kajyaga ngo nagacawa kiwe ewe jewe nta musari numwe negamiye usivye gusa yuko nkundwa niko go bakora heba gukora ariko nigera nkora Natasha no kuri jewe nk'ubuduhuye mu maso muyandi bomo Natasha muhuye turamuzanye ngaha turabahuje mu kiganiro niki kintu wo musaba Sinova ndamusaba amahera kuko naramaze kwitwa mu diaspora kuko ndaza rikarara Radi sino urumva sinomera nkujya mukobwa Lorette Tetero aho yabwiye president ngamugwe mu nda muhe yandi jewe ngira ndamusaba ivi na ivi ari wundi w'inyuma ya Kanyeru yavuze ngo cha musoma jewe wewe Natasha wo musabira nabigira kari bitatu akabizu kumugwa mu nda na ivi na ivi acha papa mama shunguruka ona ndashunguruka ende truwa wala kumaji kandi reka aje ni kuri Tanganyika abameze neza gusa mbwa no manuka ngavuga ati reka ndamusabe yambi yonyene angwe mu nda gusa kabisa yani ndamugwe mu nda akujane muri Club Dirake oya none ngo mu nda ntashitse hariya angwa mu nda ntashitse hariya ari ndagutuma kati ingungwe mu nda nkaca ngenda kumugwa mu nda kuko ujya nguye mu nda no camara imisi 3 impuzu ndazambaye kuva ku wa mbere so ku wundi wa mbere ugenda umeze uko abantu nibagize ati nibiki nahobeye Natasha nibiki nahobeye mama inde urabigori kabisa ya mama Natasha yaramezagiye novuga ati nuko umuhezagiye nanje cyo tubona cyenemera gufata umwanzuro bajya abandi bapeti bakora ije system yiwanje nace mvuga ati nanje reka tuzoje dukorera hamwe dukore collaboration kabisa dukore turi hamwe babereka ati mutima mubi cyo ndabemerera collab ndayemeye kuri TV ati ndemeye collab yabajya abandi bapeti tubashire hamwe kuri akamo mwumvise azobaha korabo zobaha link kazi muvyemeye uzobaha link korabo ndayibemere kari batatu kandi gisigaye nzobapanga ukuntu bazi Bujumbura kuko nije ndi mu diaspora mbi Bujumbura abandi babara bariya nivyiga ngeso imatana mu Bururi mwaro ayo mwaro nta uri nanumwe aramukomeje w'imwara dufise papa ego tamuyo wawe rindira oya naco naze kandi nubwo babikora neza ni fresh yamara gusa comedy n'umuntu azovuga ati ngo comedy kuko comedy ziratandukanye kira muntu abafise style yubakina kabisa igisigaye naco mumenye barundi impano n'umugisha iki naco nababwira n'ukuri sinahavura mvuga ibintu birenze ukwiyubaka kwawe sinakaza guterera impunga ngakubake wowe ubwawe bizosupoza ko wiyubaka nimba dafise amahera Imana yaguhaye umutwe vumbura icyo ugiye kumenya icyo ugiye gukora n'icyo ugiye kumenya creya nimba ukeneye kuba umusitani akomeye creation nizo zikenewe nimba ukeneye kuba umukomedi akomeye creation nizo zikenewe ese ni gute umuntu yore mu gwanko akanirwa no kure mu rukundo ibaze rero abarundi nka mwese muri mu rukundo n'intsinzi n'iterambere kuko ukwitwara nabi kwawe niko kuzotuma n'ivyo uzoronka bigenda nabi kabisa kandi bujya kugira impano ntoya nivyizo kugaburira iyo mpano n'ibitoyi gira impano niniya kuba nkora comedy n'ibindi bintu bitandukanye so kuvata ngo nuko nananiwe ahubwo n'ubuzima budutwara bituma tuvateka twirukira ubuzima budutwara ko tubitwa kwishoboza amana urabizi nawe papa ya yes burya buri kazi kagira risk kagira intambamye nize ntambamye ko Barca kunda guhura na ko mu kazi kiwe intambamye ya mbere abantu mba nkene ko dukorana nibo batuma jewe sinze kuva no mu ishuri vraiment mu ishuri nkikiga ku ishuri nabafise abagenzi batatu b'abahungu nta mukobwa yajamwe nabafise abahungu batatu gusa rero kenshi wasanga abahungu babiri ari wene baba bakora ibintu vyiza kurushaho bigiye ugasanga niko ndananirwa wasanga bene mu manota baronka amanota y'imbere jewe nkaca nje inyuma yabo kenshi rero intambamye nkunda guhura niyo ntambamye gukora n'abantu batatu rero mu gihe cyo gukora n'abantu batatu bene bigira bandabizi kumengo barashoboye bakaca agomba kumemukira kabisa mani ntuzumemukire mani kubera ko jewe ndi umunyabwenge kukurushaho kubera ko nigute nokora ko ndakugaya nkanakuramutsa nkakubera inshuti yo ngaho ukomengo ndakugaya yamara nakugaya yamara umupango imbafise umupango muremure intambamye mpura nayo nugira ngo niyindi nuko gusaba nimba nipfuza gukora nabo bampemukira rero buriya nahisemo kuvatireka rero bampemukire nakare bavuga ati ivyagusaba igihe ubizi ko namaze kuvumbura ko bamemukira reka renda bahe n'ugutwi bakuje turaye ko bagushobora bahamatwabira rero bisigaye rero nta bindi ntambamye yanyu mikunda kubangamira buri muntu wari wese kubura ikizere cy'abandi bantu biramaze gushika Barca gahemukirwa mu mwuga wiwe apana mu rukundo mu mwuga wanje urukundo wabo byabaye turayiwa mu rukundo we
nta n'umusheri mfise muri no minsi mpagaze neza uri kusoko ya mu mwuga wanje je urumva mpimukirwa n'abantu mbariko ndakorana nabo yes baba bipfuza gutera imbere bonyene bakibagira uyundi yamara nabivuze ati ntanyagupfa ntanyagukira kwiye kubaho kabisa gusa mugu umenye nyimba ukeneye gutera imbere tera imbere neza mu muco atamuntu n'umwe usenye of course kubera ko ni watera imbere mu muco uzobugiye neza ibaze rero yuko watera imbere uciye mu gwanko ese ibintu byawe birakomera canke birasenyuka ni handi muri biriya bavuga ati wubaka inzu ku musenyi ikagirane igashwanyuka wubaka inzu ku rutare igakomera kizira gutera imbere uciye mu gwanko kabisa tera imbere uciye mu kuri iryo jambo rirakomeye papa iryo rivuga aba diaspora waranditse oya sinanditse ndi umukinyi wa filme ndi umukinyi wa comedy soma ibitabo byinshi nkora ibintu byinshi yamara ikintu kubwira ntuzutera imbere mu gwanko kubarusa yego yes imbere ko turangiza ikiganiro turi ku musozo wacu ndiyo twagomba utusangize umubano uri hagati y'abakomediye mu Burundi umeze gutumeze neza umubano w'abakomediye mu Burundi umeze nabi cyane why umeze nabi papa abakomediye bacu bamaze kuronka intambwe bakagira naho bigejeje yego nubwo nabanyene batarashika kuko nabanyene bafise uko barira urashaka kubona ukamengo n'abastari bashitse bashikire neza ubaraye bako baratakamba birirwa ravuga ati mana yo mwijuru abakomediye ndazi namubano mwiza babanye kubera ko buri umwe wese bakeneye kwikwegerako rero ikintu cisha abakomediye mu Burundi akamujyango ngo naka ndamuzi ye turakorana yamara nimba ari ikintu womenya famille si uwo muryango wa mbere uko kwishimira kabisa ahubwo ishimire inshuti mudasangiye amaraso kuko niyo famille ya mbere izo tumubaho neza ariko ikintu gikomeye muto ibujumbura abantu benshi tutunze kubera inshuti man yes ibujumbura cyangwa rero hose umuntu atunze kubera inshuti rero famille rero famille ntuzohore wishimira famille ishimira inshuti yamara ati ese iyo inshuti ndayishimira ndayizere jana kwijana cyangwa se ndayizere inshuti ya nyayo ntuzuyizere kabisa kuko yizeye iraguhemukira izera inshuti itari ya nyayo kabisa kamuhaza babandi haza abantu batwenze igitoro kiboneka mu Burundi sindiko ndatwenga mon cher ya yes mukurangiza ikiganiro gusawe ubanze urabe ikibazo kimwe tutakubajije cibazo ongera cishu ya nyombajije ikibazo ati ese nyoko wawe ari hehe ari Matana Matana urakunda niyo mpamvu nayivuze ko mpamvu naco kandi nyombajije ati itabi nyoko wawe yanwa nirihe yanwa yes mere peti yarakaze mere mama supermarket niye kubaza naye sinakubaza itabi bitwa turuntekere urarizi turuntekere oya itabi gito turuntekere ryatabi urarizi bobo ime gave turuntekere rijya tabi gikibabi kucanga ibitwe rijya gikibabi bakoramo ubugoro ubugoro ndabutse rero hari ikibabi rero bakoramo ubugoro baburi mu gasasho ku rero iryo bakoramo ubugoro rero ikibabi kimeze nk'igiteketeke rimwe batera mu murima rijya reba gito turuntekere niryo tabi mama yanwa rijya bashira mu kintu nani ucu uribona rijya niryo tabi mama yanwa rero ari ukuntu yari none ko jene n'imanda yiwe naje wasanga namaze gusomako kandi rero mere yari yerera ahantu kwaje haragatabi yanwa kagira ngo ngabo iryo tabi nk'imva turone turunekere canke nirindi kandi yari nko mwibanga rikomeye cyane nagiye kurimenya by'imyaka 10 iryo tabi mama yanwa mwibanga murakoze cyane muta gushimire cyane ko merci beaucoup merci naje ndabashimiye gose kuko mwanyakiriye neza vraiment ntimufashe nabi gisigaye naco mumumbwire Boba ntawe muri no minsi ndashonje Boba arakumva papa n'igitoro cyabuze reka sawa merci beaucoup kubera ko utakibajije naje nibazije ikindi kintu ukora nta kindi ukora inyuma ya comedy kubera ko utakibaje sawa reka nibaze ikindi kintu ofisa amede menshi okay inyuma ya ati sawa inyuma ya comedy ndakora umugambi wa entrepreneuria wabana okay inyuma ya comedy ndakora umugambi wa entrepreneuria uwo mugambi nkora wa entrepreneuria uraba abana b'abakobwa ni umugambi ukunduka abana b'abahungu n'abakobwa fresh kabisa awaje kutwisha no mugambi wa nyuma nkora inyuma comedy tugushimire cyane papa merci beaucoup naje ndakengurutse cyane navati Akamo TV mugire subscribe ndetse dukomeze kugira na partage kwa kundi yamara gusa barundi ubabwiye ati ngo bafashe partage bagusha kuri stati yimba ngagize partage stati na partage ubukoze babwire no ya
no Yes umuntu ashobora gukora Kamo TV akifuza gukurikirana ibikorwa byawe ni heyo bisa ya nukubisanga kuri Juste Kabasa kuri page ya Facebook ndetse na YouTube ukagira subscribe ni Juste Kabasa IG office IG mukirinde ni gute Instagram Reka ntibago tugenda mu star atazi IG iyo ni IG muri Instagram IG yanje ni Juste Kabasa nyene ni kujya nyene yomeze kabisa nayo kwitaginga kubera ko mbanzi yuko baca bajayo nta mistari yobora nkaje ubona no bora Instagram we nawe na TikTok na ingia para pika Juste Kabasa kana subscribe wigire ntuzo narayo video gira subscribe ugende kuko ndazije abantu bandorera nabantu bari mu bitandukanye Tanzania Kenya Uganda Rwanda Congo etc. Yes, tumushimire cyane Juste Kabasa twizere ko no mu matonge gukenera ewa so sha mu nyuma rero ugira muzondonge bobo kagiye kongira umustari muri no misi nukuri just kondonga makabobo avuze ati ego ewa sawa yes munakoze cyane kudukurikana yari Mr Cody Mr Braka na Juste Kabasa I love you so much thanks ndabakunda cyane